harya mwensiste bwose ku bintu by'amafebrese y'amakomine mugabo umuntu ariko arumviriza reforce ntazo mwavuze cumengo tutenwari mu makomine jewe nagomba kubaza none mwe mwabuze uti nkubu baza mukaza urabona ndaba engineer 200 baraba baronse mucanguzo nibo baronka eske none canke ivya bintu babo vyimvukiye none je nkubu sinocengeza gupostira mucanguzo none sinational amakomine ngo atunze nta nimwe itunze kandi nta nimwe igowe kera baravuga ngo komine Rumonge bwiratunze eske abanyarumonge bari babaho neza kurusha abanyamukike rero no kuraba repotentialite ereza tunutse zashake komine bakazidevelopa kuko haje Burundi twese tubayeho kumwe muga no kuramwe wese potentiel ces opportunités kugira ngo yidevelope ikibazo ca decentralisation cyo kwegereza intwaro abanyagihugu rwego hasi ni kibazo nkora mutima cyane ubwa mbere gifatanyije n'ibintu byinshi haba yamahinduka mu bijanye n'intwaro aho abantu bagenda kuronderera ibijanye na administration mu burongozi ari impapuro canke n'ibindi ama service n'ibijanye n'ingene uburyo uzova hejuru buja mu makomine kugira imigambi y'iterambere ahanini irangurirwe mu gihugu hagati ariko rero ivyo vya decentralisation turabona ni vyiza ariko naho ari vyiza turacabona intambamyi ya mbere ni yihe ni yuko tubona ico bita umugambi wa strategy wigene iterambere rwego hasi yotegeza kugenda nturamera neza ngo tuboneke ubugira kabiri twita ko turi muri budget programme no kuvuga yuko ya migambi yo mu ministeri yo hejuru ikorwa mu ministeri wumva ngo izoja kurangurirwa hasi kugwego ruhe hasi bazokora ibiki bafise uburyo bungana gute biteguye gute kugenda mu makomine amwe mugasanga haracari intambamyi zijanye na logistique yaha abantu bakorera uburyo abakozi bage badakwiye canke abakozi bakwiye bakavuga ati ntibararonka udushirika bute agashara kabo kandi aciki igihe kinini ivyo rero kitwa naho uriko rya politique ziba ari intambamye ziriko zirabuza ibintu ko bigiraho bigeze kandi ugushaka kwari hari ikicuko nyene habuze n'ubushikiranganje bw'imigambi ya leta abusasa ministère de la planification ko turavuga kuvihavuye Uburundi wagugira ibitabo byinshi by'intumbero ayo maviza kavugwa 2040-2060 izo ntumbero hakaza umugambi PND hakavuga imigambi ya komine PCDC ugasanga imigambi imakomine no muri yo PCDC kijya gitabo c'iterambere y'amakomine ntirimwo ugasanga imigambi mu ministeri mwiranditse muri budget yini ntiyanditse hakabura ikintu rwego gobi centraliza rukabirabira hamwe ku buryo imigambi yo ikirakorerwa hasi ifatana no kuntu hejuru imigambi yatunganijwe hanyuma ikice tubona rero nuko ashobora kuba ingwano y'ama responsabilité abo hejuru akabona ngo batsa ama responsabilité aho turazi neza bati bitagenze neza uzosanga haguma intambara y'abategetsi bo hejuru abo hasi ba mustanteri abadirecteur mu mushikiranganje babura amatari uzosanga hariko haraba intambara gati yabo kuko y'amafaranga ari karava hejuru aja hasi agira gutusanga ari kibazo ikindi ni ibyo kunyonyeza ubutunzi y'uvyamaze kwirara mu Burundi bikwiye guhagurukirwa igihe babuatsa amazone jo bundi twarababye ingene vyakozwe ni kibazo ikintu cadusigiye cadusize n'imvuna abantu benshi turavye ngene bigenze twari tuti none ya mafaranga agiye gukorerwa agiye gukorera ibikorwa byo hasi agiye kunyuruzwa gusumba cyane urumva rero dufise n'impungenge ingene inzego zikontora amafaranga kuwe gubushikiranganje aziya za inspection generale de l'etat serukiza ubugenduzi bwa leta cour des comptes zidahagurutse gutsira amafaranga yari karaga ziyakurikirane abashiye kuyorona bahanwe nukuri iki gihugu cy'u Burundi iterambere tuzoribaza
kandi hageze yuko tutera kamo abategetsi indongozi za ku mukuru w'igihugu ibi bintu by'intwari bereye n'igiture bikubera sivyo by'igihugu mu gihugu ngaha bihagurukigwe abantu baje imbere y'intahe babazwe ivyo bononye. Twarabonye ejo bundi rero kwa muri commune Ntahangwe ejo bundi arabibonye byose n'ibiriko biratwereka yuko tutagavye aya mafaranga aruhisha abarundi mu makori abandi bakaja kuyadadayamwo kiguma ari kibazo. Hanyuma ikindi rero tukadero nuko byose byategeza guca bishigikirwa n'amategeko cadre legal, amategeko agenga decentralisation hari no musi ameze gute, yorosha ibintu bihe ibyo bimeze gute, barayaza abantu mbega ayo mategeko arakurikizwa kuko amuntu tugwanirwano nyinshi zibiri. Ingwano ya mbere amategeko kwajeho mezi, ingwano ya kabiri kuyakurikiza. Umva rero tugifise ikibazo cy'uko amategeko aja mu ngiro kuva hejuru gushika hasi, Uburundi nta nzira baburiko burajamwo. Dushaka kwigenza nk'ahantu mwibita ngo rwadora jenge muri jenge niho baga amategeko bashaka yuko umengo akaruta kandi ko kamira. Ivyo rero nibyo dushaka guhagurukira. Hanyuma iyo cadre legal rero tumaze kuyegeranya gutya tuzofasha mu kwigisha abantu amategeko ahari, hanyuma turayekoreye rema ariko araja mu ngiro. Haro nivuga tugiye kubana tugira turaba ibijanye n'iyo cadre legal, tuza kuraba yuko biriko birigishwa ku rwego rwo hasi. Nibaza ko leadership ni ikintu gikomeye cyane mu kugira ibintu byose bishikeko. Aba expert benshi bamavuga yuko dans le pilotage des réformes mu kugira ibintu byose bihinduka, leadership usanga ifite plus de 60% kugira ibintu bishikeko, kuko leadership c'est la volonté, hariho force de caractère, hariho conviction, hariho appropriation, hariho sacrifice. Ivyo rero kenshi bisaba ko umva uri umurongozi, hari gihe reforme iza itegeza gugukura amata mu kanwa, hari mugabo iri salvatrice kambye même pour l'intérêt général de la nation. Nico gituma rero le sacrifice irajamwo, la volonté, force de caractère, de mener les hommes, parce que toute réforme il rencontre des résistances, il y a toujours des réfractaires au changement, il faut briser ces écueils. Le leadership c'est vraiment un pilier fondamental yo kugira ibintu bishobore guhina uko aho bitandukana nuko la gouvernance naho woshiraho des textes nziza, amategeko meza, la preuve que ibintu biratandukanye, seroke nakari wari karabishira mu ngiro canke nakari wari karabishira mu ngiro. Urumva rero leadership ni le choix des hommes. Ibyo rero ni ikintu tubanza kumvisha indongozi n'abaturongoye ko gifise uruhara rudasanzwe. Nico gituma mu bihugu bimaze gutera imbere kure responsabiliser umuntu ikintu bica kure, bariga son passé, son caractère, son quoi, bagapeza kagira gute, kuko keshi le faux départ ni hibera, le faux départ niho ibera. Donc ikiza kubana ya naho kizihura n'inzitizi nyinshi, hazoba ni n'ukutura forme nyene yo kwitanga nyene, tukaraba ko abantu uyimenya tugaterera na cyane cyane na hariya mu makomine hagati mu gihugu ko turabikoreramwo. Bo nta buryo bwinshi dufise cyane gukwira mu ntara zose, mugabe bya decentralisation turabikurikiranira au niveau central ngaha nyene Bujumbura amareforme, mugabo no makomine on a dû prendre quelques communes pilotes dont Muhanga, Muhanga, commune Muhanga nk'abayizi na commune Ngozi. Ce sont des communes visitées régulièrement kugira turabe ingene biriko biragenda. Mugabo selon mes équipes z'abakozi mperuka kurungika bagenda kubona naho umuntu abona ko hari plusieurs défis zikihari, abakozi badakwiye, abakozi badafise aho bakorera, nawe ugasanga abakozi ntabwo bafise amabiro bakoreramwo, ntibafise bagira gute, bamwe bava kure mu mazone ya kure batonde déplacement,
hari amazi iminsi badahembwa amezi 5, 6, 8, 9, donc usanga ibibazo ari vyinshi telemake birimwe n'ubura uhera na uhereza. Nico gituma rero dusaba yuko hoba effort nini, kuko ubundi naho uri kurashaka gushira ibintu mu ngiro avec une bonne volonté, il y a des entraves structurelles, logistiques zitavuye mu nzira. Urumva none umuntu umushaka ko ikintu ngo akore mugashi tatararonka ibirakoreramwo, inzu zidakwiye, iyo ordinateur cyangwa ikido civil ntayafise, bamwe ntibariko barahenga ngo bareka mati duhimishahara batonda bava kuri n'ibintu byinshi. Mugabo kwanuke yuko le gouvernement ibona nico tugira nama nabonye abasarukiye ama ministère batwe nos ambassadeurs bagenda bashikire ibyavugiye mu ino nama, kuko ibintu tugira ico bifashije. Mugabo de devis existe uko turaja kuri tere akabibona, n'abajye bajejwe intwara ba chef de zone de renforcement de capacité turaduzitunganya turabibona. No kuvuga rero yuko bisaba effort nini. Yanditswe tukarako iriko biraja mu ngiro, hakaba une coalition des acteurs, une synergie des acteurs, tukaverifia activité phare yavuzwe ese kirakogwa, bavuze ati construction y'iki kintu ese kiko kirakogwa cyo gipfira he publier des données, kugira n'ababijeje kumbure baba ariko barisamaza cyangwa ngo bari batari ko barabikurikirana tubashiture, kugira dushikire des résultats concrets. Ibyo tuzobikora tubijeho kurabona uravye gouvernance budgétaire hatabaye mo effort nini, gouvernance budgétaire idahindutse, nubwo tuguma tuva kuri budget y'ibihumbi bingahe nanabisubiyemwo muva muri 2021 twari kuri budget ya 1000 miliyari 1500, ubu tugeze kuri 7000 miliyari. Mugabo urabona ibyo ni twagira no muri 10015 miliyari. Urabona ko ishoze ibintu niveau concret ngire umuntu ari nyagi bari karabiviva ntabiri ko biragaragara. Urumushobora tuti none gouvernance y'amafaranga ibiriko igenda gute? Ico ni kibazo twarunyikira umushiranganje wega ca leta gikwiye kuba nkora mutima la gouvernance budgétaire, kugira pour faire sortir cette augmentation des fonds au niveau du budget des résultats concrets. Ni kintu nkora mutima ushobora kubona ko rendement explose ngabo basanga ibintu biriko biratera imbere uko byariko byifuzwa, kandi nayo mafaranga nyene nubundi abara makori ari karakwa abarundi kugira bagira ico baterereye. Nico gituma hera gouvernance budgétaire est très fondamentale par ailleurs no mu bindi bihugu. Nico kintu abakurikirana ibikorwa vya leta bashimikirako cyane, ndetse no mu migango mu bindi bihugu turabona ko usanga mu migango babageze ku ntambwe ikomeye mu kukurikirana ibintu habene ibyo biriye pa donc la gouvernance budgétaire. Ibintu bizotera imbere ko tuhabaye synergie d'action.